Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Nshimiye Imana intayiteka kugira ngo uyu munsi nshobore guhagarara imbere y'ishengero negeranye ivyo tweretse Imana indwi yose kuri uyu munsi. Tumaze rero indwi yose turiko turasangira ijambo rifise urufatiro ari nago dufise uyu munsi. Imana irishura, wewe gusa, Kovya, Nturambirwe. Haleluya. Igihe umva umuntu avuga Imana wahava wiyumvira ko musangiye Imana, ariko nagoma ndababwire naho tugendagenda abantu iyo bavuga Imana hari abavuga Imana atari irya tuvuga. Imana idufashe cyane. Iyo rero turiko turavuga kuri urufatiro ati Imana irishura, bisigura ngo ivyo twebwe tudashoboye yoyo irashoboye kubikora. Nico gituma n'uyu munsi tuza gufata umwanya ukwiye wo gusenga. Mu gihe cyacu, mu gihe cyawe, Imana irashobora gukora ibitandukanye n'ivyo yakoreye abandi bose twagiye twumva Imana yakoze. Ndiko ndasoma Bibiliya nasanze Imana yacu irashoboye gukora igitangaza. Igitangaza bisigura ngo ni ikintu gishasha. Ndiko ndaraba mu gihe cya Enoki mu itanguriro, Imana iramushima. Imaze kumushima ikiramutwara nibaba bakimubona. Ariko inyuma yiwe hageze mu gihe cya Nowa, ngo Imana iramushima, ariko imaze kumushima imukorera gishasha, ntiyamukoreye nk'ivyo yakoreye Enoki. Haleluya. Ariko kuri Nowa ikifata abanyavyaha bose irabahonya, umugororotsi ararokoka, igishasha. Imana ihamagaye Mose ngo aje kwa Farao akura Abisirayeli muri Egiputa. Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkabarira nti Imana yabasogokuruza yabantumyeko, bakambaza bati yitwa nde, nzobishura iki? Imana yishura Mose iti ndi uwo ndiwe. Yesu ashimwe. Ndi uwo ndiwe. Kandi iti uko abari uzobwira Abisirayeli ati ndiho yabantumyeko. Nagomba muri iki gitondo ndababwire Imana yacu si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abariho. Ari naco gituma iyo tuyisenge nkuko ari Imana yacu, si Imana y'abasogokuruza. Ariko kandi no muri basogokuruza yagenda ikora gishasha kurunganwe rukurikira. Imana rero yakoresheje Mose ibimenyetso n'ibitangaza vyinshi kugira ngo agondoze Farao arekure Abisirayeli. Farao yari umutima Abisirayeli. Sinzi ikibazo kiriko kirakurya umutima, sinzi ibigeragezo biguhanamiye. Nukuvuga Farao arabatuntuza. Amaze kubatuntuza haragera yaho Imana ikoresha Mose ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo Farao agondozwe. Amaze kubarekura ngo abome inyuma, kubera ko bari barahahamutse. Hari umuntu ashobora kukurya umutima niyo mubonye ukabona ko kabaye, niyo ubonye igitutu ciwe. Undi muntu yanciriye akagani ati ikiziga c'inzoka cyama giteye ubwoba. Ukibonye gusa ucubona inzoka ucugira ubwoba ugatinya. Ariko hano Bibiliya itubwira ngo kukanyuma amaze kubarekura Farao abegereje yaciye abakurikiye ngo abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona Abanyegiputa babomye inyuma.
baranduka umutima, bibagira vya bindi vyose Imana yakoze. Bamaze kuranduka umutima, batakambira Uhoraho. Muri uko gutakamba kwabo, ivyizigiro vyabo biracika, kuko bazi ububi bwa Farao. Ngo babaza Mose bati, mbega Mose, nta mva zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira mu bugaragwa? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Bibagira ko ari Imana yababwiye, bibagira ko Imana yabibwiye ko ari Imana yabariho, ari ndiho, kandi naho muri ivyo bibazo Imana ariho yariri. Yesu ashimwe cyane. Mose araba nk'uko bobo bataraba, yibuka ko Imana bavuganye ari Imana ishoboye. Nukuvuga umuntu yavuganye n'Imana, nagoma nkubwire, nimba ari Imana yavuze, ntuzutinye n'ikigeragezo kiri imbere, ntuzutinyishwe, urinde uhagarare. Mose yishura abantu ati, ntacyo mutinya. Haleluya. Nagoma nkubwira ati ntacyo utinya. Imana yakirishura. Arabwira abantu ati ntacyo mutinya, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Ababwira ijambo kumbure ry'abagoye gutahura. Arababwira ngo kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi, mutazosubira kubabona ukundi. Iri jambo nibaza ko ryabagoye. Ryabagoye kubera iki? Babona urupfu imbere yabo, bibutse ko Farao yabatunuje. Farao afise inkomezi, ariko Mose ababwirira ijambo. Bararavye kumbure nta nkomezi bafise, nta bigwanyisho, nta gisirikare bafise, ariko Farao aje n'ishavu ry'umwana we w'imfura yapfuye, aje n'imikogote, aje n'abasirikare bamenyereye intambara. Baratinya. Ariko Mose araraba avuga ati, nivyo ibiri mu mitima yanyu nivyo, nta ngabo dufise, nta basirikare dufise, ariko ababwira ijambo ngo Uhoraho niwe agira ngo abagwanirire, namwe nimwihagararire gusa. Nagomba nkubwire, hari igihe tuba mu bihe no gusenga ntibikunde. Hamwe uhagarara waherewe ukavuga ati naho Imana, ariko bigishoboka ko dusenga, dusenge. Yesu ashimwe. Bigishoboka ko dusenga, dusenge kandi dukovye mu gusenga, kuko hari ikindi gihe bitazodushobokera, ariko cagihe twari dufise umwanya twarasenze kandi Imana yarumvise, izozidutabare igihe tuzohagara tuvuga duti mvuga iki. Narabashingiye intahe kuwa kabiri, igihe nari ngwaje, harageze ahantu nsenga n'abantu baza kumfasha gusenga, tugasenga, twaheza kuvuga ame, indugumba yabize, umugwayi ingware gasubira itoto. Waje kumfasha ati niwitahire, nkasigaraho nkasenga kugeza yaho numva amajambo araheze. Navuga ati none gamana, ubu hoho nsenga iki, mvuga iki? Nkaca nceceka, nkaraba umugwayi nawe akandaba ngirira ibintu nyene. Ariko nagiye gusanga Imana yarumvise ugusenga kwanje, naho nari mu bihe umenga Imana yampevye. Imana rero Uhoraho abaza Mose ati, niki gitumye untakambira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Uyu munsi nagomba nkubwira ati komeza ugende, ntutinye. Igihe cha Mose kirangiye, Imana ibwira Yosuwa iti, shika mushiramanga, ntutinye, nturanduka umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Imana ivugana na Yosuwa. Bashitse kuri Yorodani, Imana ibarira Yosuwa ati, uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nkuko namana na Mose. Mu gihe cyawe Imana irashobora kukwereka ko muri kumwe. Yihamagara ukovye.
byashatse kuvuga ngo Mose yakoreshejwe guca inzira mu kiyaga gitukura, ariko wowe Yosuwa ngira ndagukoreshe ubunyene mu maso y'Abisirayeli uca inzira muri Yorodani. Ariko nababwiye Imana ntimenyerwa, uko yakoze siko ikora. Mose igihe yaca inzira mu kiyaga gitukura yamanise inkoni, ariko Yosuwa mu guca inzira muri Yorodani yabwiye abaherezi bikorera isandugu bahonyore mu mazi. Yesu ashimwe. Bahonyore, amazi arigabura, ngo amazi arikumira, Abisirayeli babibona. Imana igihe ikora ishobora gukora ivyo yakoreye abandi, ishobora gukora ivyo yabakoreye ikabidukoresha ugutandukanye, ariko kandi ishobora gukora gishasha, kandi kurunganwe gwawe mu gihe cyawe ishobora gukora gishasha. Mu gihe cya Yosuwa Imana ikoresha Yosuwa igitangaza itigeze ikoresha Mose. Ari mu rugamba rushushe, ari imbere y'umugwanya, Yosuwa arahagarara asaba Imana, aravuga ati zuba hagarara, nawe kwezi hagarara, bica birahagarara. Yesu ashimye cyane. Ivyo Mose ntiyigeze abikora, ariko Imana ibikoresha Yosuwa. Mu gihe cyawe Imana irashobora gukora gishasha. Nukuvuga abahinga uri kuraraba bize science ubu baravuga ngo izuba ntirigenda riguma hamwe, naho tubona rivari yarija hariya. Ngo n'ukwezi kuguma hamwe, ngo ari kwisi niyiguma izunguruka. Ariko nagomba muri iki gitondo ntibidusaba gutahura ingene bizunguruka, ariko bidusaba gutahura ko Imana yacu ifise ububasha kuri iryo zuba, Imana yacu ifise ububasha kuri uko kwezi, Imana yacu ifise ububasha ku isi ingene igenda. Iyo dusavye ishobora guhindura ingene bikora kubw'ikibazo kituhanamiye. Yesu ashimwe. Nukuvuga Yosuwa Imana irabikora, ntivyasaba kumenya ngo mbega ngo ni rotation ngo ni revolution ngo vyagenze gute, ariko irashoboye kubikontorora vyose bigaparangana bigahagarara kugira ngo Imana ikwishure. Uyu munsi turiko duhamagarirwa gusenga, ndagomba nkubwire nibisaba ko tumenya ingene Imana izotwishura, nibisaba kumenya ingene bizogenda, bisaba kumenya ko Imana yacu iri kumwe natwe, bisaba kumenya ko Imana yacu ishoboye. Iyi ndwi rero twari dufise ijambo twasengeye ko ryaturongoye muri aya masengesho, turicishe kwa maso. Ni Luka 11 umurongo w'9 n'uw'10. Luka igice cya 11 umurongo w'9 n'uw'10. Haravuga ngo nanje ndababwire, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Amen. Uri kuraba aya majambo ni isezerano. Isezerano dukwiye kwibutsa Imana. Mana waravuze dusabe, waravuze tudodore, waravuze turondere, kandi niwe wavyivugiye ko nitwabikora bizokunda. Yesu ashimwe. Bizoshoboka, tuzotegeka bikunde, tuzorondera bishoboke. Mvuge nti harabamaze imisi bariko bararondera, harabaronse n'abatararonka n'abihebuye, harabamaze indwi baramutsa tuza tudodora ati mana, ariko kugeza ubu ntituraronka inyishu, ariko dukovye. Hari abaje no munsi batabanye n'abandi ndwi yose, ariko bashikira gusenga. Nagoma nababwire dusenga Imana dukobeje izotwishura. Reka dutisha amaso majambo ari muri Habakuki. Amajambo ari muri Habakuki nagiye numvaza, naragerageje kuyirengagiza, ariko vyaranyankiye. Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 5. Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 5.
haravuga ngo enda nimurabe mu mahanga muvyitegereze mutangare mwumigwe kuko mu gihe cyanyu ngira nkore igikorwa mutokwemera naho mwokibarirwa. Ano majambo ni Habakuki yabona ivyaha biri mu gihugu n'igihano cyavyo. Ucobona atangura nkuko ari karasenga hama Imana iramwishura aravuga ati uhoraho we nzogeza ryari kugutakambira ntunyumve kandi nkuborogera kuko umujyano uriho nawe ntunkize. Niki gituma unyereka ibigabitanyo ukitegereza ivy'inzigo kuko ubugesera n'umujyano biri imbere yanje hakaba n'imitongano kandi havyuse n'ibihari. Imana rero icimwishura iri jambo. Uravye imirongo ikurikira kuva kuri 6 manuka mu gihe cya Habakuki urabona ko ikintu Imana yari igiye gukora vyari bitero yari inkota kuko yamubwiye ati ngo kuko heraba ngira nkakamure abakarudaya ryahanga ry'inkazi kandi ry'inkuba bagenda batera isi iyo iva ikagera bakikebereza ko ingo zitari zabo. Abo ni birara vy'inkazi kandi bateye ubwoba uguhana no gutikiza nibo bivako. Amafarasi yabo arusha ingwe ubukuba kandi arusha ubukazi amabingira agenda ijoro. Abagendera ku mafarasi yabo baza bihaya mbere abagendera ku mafarasi yabo baza bavuye kure baguruka nk'inkukuma yihutira ico irotsa. Bose bazanwa n'umujyano amaso yabo bayahangana igihababu imbere yabo bakumakuma imbohe nk'umusenyi mbere bacokora abami bagatwenga abaganwa. Ibihome byose barabitwenga gusa kuko babirundira ibigunguzi vy'ivu ngo vyo kuririrako bakabinesha. bagahita nk'umuyaga bagakomeza inzira. Ariko abanyabicumuro kandi inkomezi zabo bazigize Imana yabo. Igihe Imana yiko yishura Habakuki kubw'ibibazo vyari mu gihugu nukuvuga biboneka yuko hace haba igihano. Ariko ico nagomba ko dukora nagomba dusenge kuko Imana ishoboye gukora ivyiza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yesu ashimwe. Ishobora gukuraho hari waturongoye mu gusenga aratubwira ngo twarumvise vyinshi ibihuha abantu bavuga ngo ntimusubire gusengera igihugu ngo uzogisengera ngo azotwagwa n'uyo muvo. Ariko Imana yacu twumvise ko dufitaniye isezerano dufitaniye nuko tuyirondera tukaronka tudodora tukururirwa kandi ivyo dusavye Imana yobikora. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga mu gihe cyacu Imana ishobora gukora ivyo tuyisavye hano Habakuki yakoresheje ngo enda nimurabe mu mahanga muvyitegereze mutangare mwumigwe kuko mu gihe cyanyu ngira nkore igikorwa mutokwemera naho mwokibarirwa kuko heraba ngira nkakamure. Imana irashobora gukakamura ikazura ubutunzi tugatangara mu gihugu cy'u Burundi tukikangura tugasanga kuwa mbere ikiro cy'ibigori cyasubiye ku 2,000. Turashobora gusanga wa muceri ahubwo nuvuye ku 5 usubiye ku 1,000. Ari naco gituma nagomba ngo tuze gusaba Imana ikora igitangaza. Baratwenze mugabo birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka. Imana irashobora guhumura amaso abarundi. Ubutunzi bwari bunyegeje mu butaka bw'u Burundi bukaja habona. Dufise inzahabu, dufise igitoro, dufise nikere. Imana irashoboye kutuzanira ubwenge
tukagira ubuzi ku buryo abarundi bose baronka ubuzi, tugatangura kurondera abanyamahanga baze gufasha gukora. Imana irabishoboye. Ari naco gituma nagomba ngo tuhave dusenga. Nagomba duhave dusenga kuko Imana irashoboye kubikaka ubwenge bwaje kabushira ku gihe ikazana bishasha. Iyo dusavye Imana yobikora. Uno munsi rero nagomba ngo ndangize dusenza Imana. Nagomba ngo abaririmbyi baze tuve hasi. Nagomba dukore igikorwa mfite ubuhamya nigeze gukora, ndabona ikiganza c'Imana. Nagomba ngo ufata agapapuro canke mu mutima wawe wandike ibintu ugomba ko Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Uvyandike ivyo ugomba ko Imana igukorera, naho utabona inzira, naho wibaza ko bidashoboka, hanyuma tuje dufata umwanya tubisengere. Igihe uzoba urushe, igihe uzoba inkomezi zaheze, uzeyibutsa Imana ati ibuka kagakete nakwandikira. Iyumvire mu mutima wawe, wandike imitwaro ibikubabaje, tugomba dufata umwanya tubisengere. Kandi na wewe ubisengere. Turangiza amasengesho dusengeye imitwaro yacu by'umwihariko. Hari ibibazo ufise, hari imitwaro ugendana, hari ivyo Imana ugomba kwigukorera. Nagomba ngo ubishire ku gapapuro. Nararyohewe igihe nari nkiri muto nkandika ibintu ntazi ngene bizogenda, ndabisengera, ndavyandika ku gapapuro, ndahamagara umugenzi nabarazana ivyiwe, turamara igihe tubisengera, turaja muri tujijuke turarayo, tugenda mu Gahinga mu ntara ya Cankuzo, tumara iminsi tubisengera, tuca turavyibagira. Tumaze kuvyibagira, inyuma y'imyaka irenga 8 turibukanya dusanga Imana vyose yaravyishuye. Yesu ashimwe cyane. Umugenzi wanje rero naramubonye wo twasengera iyo mitwaro muri iyi ndwi, avuga ati wewe vyose vyarishuwe, jewe kimwe nico kimaze kuvamo, ariko nikindi kigira gikunde. Nagomba rero uvyandika ku gapapuro, uvyandika mu mutima wawe. Nagomba ngo tuve hasi tubisengere. Sinzu kubigeza, sinzi no kubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse Yesu ashimwe cyane. Imbere yuko dusenga, nagomba ngo tubanze twiyumvire. Imana tugera twandikire ni Imana ikundana, ariko kandi ikanka icyaha. Imbere yuko dusengera ivyo bibazo vyawe, imbere yuko uje imbere y'Imana, nimba hari ikintu ubona imigenderanire muri wewe yatosekaye n'Imana yawe, nagomba ngo tubanze dufata akanya twatura ivyatugoye, ibicumuro vyacu tubanze dutunganye n'Imana. Ukabona bibereye ko uza gufukama hano uririra Imana yawe, imbere yuko yereka iyo mitwaro, ndaguhaye kaze uze uririra Imana utunganye, hanyuma duhamagara umurongozi asenge nawe usenge kubw'iyo mitwaro. Igihe cyose uzokwame wibutsa Imana, cagihe Mana warampariye ivyaha vyanje, kandi imitwaro nakweretse niyi. Ndaguhaye rero kaze, ushaka kuza gufukama hano uze ufukama uririra Imana yawe, uyisabe imbabazi, hanyuma uyidondere iyo mitwaro yose wanditse. Ivyo bibazo ivyo vyose ugomba ko Imana igukorera. Imbere yo kubisengera, nagomba tubanze dusenge kugira ngo Imana itweze, kugira ngo Imana iduharire.
kaze dufukame hano, abashaka kuza kurira Imana hano imbere bace bugufi dusenga Imana. Hari ibibazo byinshi byagukomerekeje, hari ibyagutsitaje, hari ibyakugoye, ariko nagomba nkubwire ngo uvyereke Imana ubanje gusaba Imana imbabazi. Vya bindi vyose ugomba ko Imana gukorera, vya bindi vyose wanditse, Imana ishoboye kubikora, ariko banza urabe ko ubucuti n'Imana bumeze neza, urabe ko imbere y'Imana wemegwa, uyisaba imbabazi. Ni Imana iharira, ni Imana igira imbabazi, kandi nkuko twabibonye ifise ububasha bwo gukora gishasha mu buzima bwawe, ariko tubanze twihana ibyaha. Reka dusabe umurongozi Barakamfite Leopold ashike hano, ariko ndaguhe kaze hano imbere. Hari ibyakugoye uvuga ati jewe ngomba kubanza kuririra Imana yanje, Imana ingirira imbabazi kuri ibi bintu byangoye, ni kenshi nageragejwe niki kirantsinda, ariko uyu munsi ndagomba ko Imana inyishura kuri iyi mitwaro yanje, ariko ibanze imparira ibyaha, ibanze yemera imbabazi zayo zibe kuri jewe. Nimba naramwizera maze ndamwizere, niyakorera abandi, niyishura imitwaro y'abandi, niyiwanje ayishure. Ndaguha kaze, ushobora kuza hano imbere, ushobora guhagarara mu kibanza, nta mugororotsi arimwo, ariko nagomba nkubwire usuzume umutima wawe, urabe ikintu cyose cyakwanduje ucatura imbere y'Imana. Hari impamvu iri jambo ririko riraca hano, ntawuzi ivyo Imana ishobora gukora mu runganwe rwawe, ariko nagomba nkubwire ubanze utunganye n'Imana, ubanze wiyeze, maze ufate vya bindi vyose uvyereke Imana, dukovye mu gusenga izo vyishura.